Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi namwe bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabahaye ikaze mu kiganiro canyu co kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 ndamukiza umwaka wa 2021. Mu kiganiro co kuri uyu mugoroba tuza kugaruka mw'idonido ry'urugendo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yagize mu gihugu kivukanye ca Kongo aherekejwe n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye aho bari baramutse bitabira ibirori bidasanzwe byo kwimika icese President Denis Sassou Nguesso aramutswe ico gihugu ca Kongo. Ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye igihe c'isaha indwi y'umuhingamo wo kuwa 15 ndamukiza uyu mwaka nyene niho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe batangura urugendo rw'abashikanye mu gihugu kigenzi ca Kongo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Mayamaya co ku mugwa mukuru Brazzaville mu gihugu ca Kongo inyuma y'urugendo rw'amasaha 2. Amaze gushika ku butaka bw'igihugu ca Kongo, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yakiranywe igishika n'iteka n'inzego zitandukanye zo muri ico gihugu zirongowe n'icegera c'umushikiranganje wa mbere wa Kongo nyakubahwa Firmin Ayessa. Bavuye ku kibuga c'indege Mayamaya ci Brazzaville, umukuru w'igihugu c'u Burundi nabo bagendanye baciye bajanywa mu kibanza c'iteka babateguriye co kuruhukiramwo. Bahashitse bakiranye ubweze bwinshi n'abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kongo. Ku mugoroba wo kuri uwo wa kane nyene igenekerezo rya 15 ndamukiza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarahawe umubonano na mugenzi we nyenicubahiro Antoinette Sassou Nguesso umutambukanyi wa President Denis Sassou Nguesso. Muri uwo mubonano wabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Brazzaville, abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi na Kongo baraganiriye ku bikorwa basanzwe bahuriramwo mu ishirahamwe OPEDAD Afrique risanzwe rihukiyemwo abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu ku rwego rwa Afrika yose. Si ivyo gusa, nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye amaze kuyagira mugenzi we ibikorwa bidasanzwe arangura abicishije mu ishirahamwe umugiraneza asanzwe arongoye byarashimwe cane. Baca bigira hamwe uburyo n'inzira zirashe zo gutsimbataza imigenderanire hagati y'iryo shirahamwe be n'ishirahamwe Congo Assurance rirongowe na mugenzi we Antoinette Sassou Nguesso kugira ngo bashire hamwe inguvu ku neza y'abakenyezi ugwaruka n'abana b'abarundi n'abanyekongo. Nkuko biri mu migenzo myiza y'abarundi, nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yari yaserukanye ku kirimba ishishiro riteye igomwe, ikimenyetso c'urukundo n'iteka. Ibikorwa nyamukuru byo go rugendo byabaye ku munsi wa kabiri mu ngoro y'amakoraniro i Brazzaville, aho hari hatunganijwe ibirori vy'agakura vy'iyimikwa rya nyenicubahiro Denis Sassou Nguesso inyuma yo gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu ku majwi arenga ibice 88 kwijana. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe bagishikaho ibirori bitunganijwe
bakiriwe n'igishika na perezida wa Kongo nyenicubahiro Denis Sassou Nguesso n'umutambukanyi wiwe. Ibirori nyezina vy'imikwa y'umukuru w'igihugu ca Kongo vyaranzwe no kurahira icese imbere ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Nyenicubahiro Denis Sassou Nguesso yiyemeje guhagararira intahe y'ukwikukira no gukingira imbibe z'igihugu ca Kongo, gukunda no gukorera abanyekongo bose atankunzi. Ivyo birori vyari vyatewe iteka kandi n'abakuru b'ibihugu n'amareta barenga 200 harimo n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yararonse umwanya wo gusubira gukeza icese umugenzi we yatowe ngo azorongore igihugu ca Kongo iyindi myaka 5. Hambavu y'ivyo birori bidasanzwe, Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yararonse akaryo kuganira na bagenzi we barongoye ibihugu. Ivyo birori vyaranzwe kandi na defile ya gisirikare Gakura. Ku mugoroba wo kuri uwo wa gatanu nyene, Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaraganiriye na mugenzi we Perezida Sassou Nguesso mu mwiherero wabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu aho nyene Brazzaville, aho yanamushikirije akaganuke ko kumukeza ku ntsinzi yaraye aronse mu gutorwa ngo asubire kurongora igihugu ca Kongo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma y'uwo mwiherero, Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko baganiriye ibijanye n'imigenderanire isanzwe ari myiza cane hagati y'u Burundi na Kongo, yongera aboneraho akaryo ko kubakeza ku itunganywa ryiza ry'amatora, anamenyesha yuko ari iteka kuri Afrika yose iyo amatora agenze neza mu gihugu kanaka. Twaranezerewe cyane kubona twaraje muri ibi birori byo kwimika umukuru w'igihugu ca Kongo, ari wadukurira imfura yacu kandi umuntu akunda abenegihugu agakunda n'u Burundi cyane. Twebwe rero twari tunezerejwe cyane no kubona tuza kwifatanya nawe muri uwo munsi mukuru w'abanyekongo, umunsi mukuru w'abanyafrika, kuko iyo amatora agenze neza mu gihugu niteka kuri bene igihugu, niteka no ku banyafrika. None rero byaratunezereje cyane. Kuri umugoroba rero yashimye ko duteramana tuyage ibijanye n'imigenderanire Burundi bufitaniye n'igihugu ca Kongo. Imigenderanire myiza cyane, murazi yuko yama yaje kuturamutsa, none nanje ibakwe ko atari ubwa mbere narinje nagiye no kubaramutsa muhiri wabo, no kuvuga yuko narinshitse muhiri wacu. Byanezereje cyane rero. Imigenderanire yacu twasanze imeze neza cyane atagatosi, ahubwo tugiye kuyikomeza kugira ngo abenegihugu muri Kongo n'abenegihugu b'Abarundi bagume bafatanye mu nda, dukorana twese mu iterambere ry'igihugu. Bukeye bwaho kuwa gatandatu igenekerezo rya 17 Ndamukiza, Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye niho yaganuka asozereye urugendo rwamushikanye mu gihugu kivukanye ca Kongo. Ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, Sebarundi yakiriwe n'indongozi nkuru mu gihugu, yongera atanga ikiganiro ku bamenyesha makuru
abiganira urugendo uko rwagenze. Urugendo rwatujanye nyamukuru rwari urwo gushigikira umukuru w'igihugu mugenzi wacu yari yimikwa mu mabanga yo kubandanya arongora igihugu inyuma y'amatora yari yabaye kandi akagenda neza. Igihugu ca Kongo gisanzwe ari kimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati, n'umuryango n'Uburundi burimwo turi umuryango umwe. Iyo rero bashoboye kugira amatora neza bikagenda neza bikaba mu mahoro, twese muri Afrika turanezerwa, mu muryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati tukanezerwa kuko niteka ku gihugu kigize uwo muryango. Nico gituma rero uca usanga ibihugu bishigikirana tukaja gufatana mu mugongo kugira ngo tugume twese twunze urunani. Kabaye n'akaryo guhura n'abandi bakuru b'ibihugu bo muri Afrika kugira ngo tube turaganira ivyerekeranye n'imigenderanire y'u Burundi n'ivyo bihugu. Rero duhereye ku gihugu ca Kongo twaraganiriye turabira hamwe ingene imigenderanire yifashe. Mukaba musanzwe muzi yuko umukuru w'igihugu ca Kongo asanzwe ari umugenzi cyane w'u Burundi kuko aramaze kuhagendera ndetse araja no mu ntara hagati mu gihugu. Ni igihugu azi neza kandi ni igihugu n'abarundi basanzwe bamenyereye. Rero twasanze imigenderanire imeze neza cyane, ahubwo duca twumvikana ko tugiye kuyikomeza mu bijanye n'ubuhinga, na cyane cyane ubuhinga bwo kurwana rwa rugamba kurwanya ubukene, ko twese twoza turahanahana ivyiyumviro. Twaraganiriye cyane nk'ibijanye n'uburimyi kuko twasanze muri ico gihugu bagifungura imfungurwa basumiye hanze mu bindi bihugu, kandi bafise igihugu kinini kirimwo imvura, kirimwo isi nziza, kirimwo imyonga, ku buryo natwe twabonye yuko Uburundi bushobora kuzoterera. Ubu rero tukaba twavuze ko bigiye kuja mu vy'abahinga, turabe ko abarundi natwe twagira ico duterera ico gihugu kigire imfungurwa zikwiye. Twarabonanye n'abandi bakuru b'ibihugu, twarabonanye n'umukuru w'igihugu ca Angola, turasubira turabira hamwe ingene imigenderanire y'ibihugu vyacu bibiri yifashe, dusanga yifashe neza. Ncamboneraho n'akaryo ko kumutumira kandi yaranyemereye. Ubu tukaba tugiye kubishira mu babijejwe kugira ngo bategure ingene yoza kugendera Uburundi. Hanyuma twashoboye kuvugana n'umukuru w'igihugu ca Leta ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu Tshisekedi, nawe nyene twaraganiriye cyane ku migenderanire yacu. Dusanga birakwiye yuko twohura nawe nyene tugahura tukarabira hamwe ingene imigenderanire yacu yifashe nk'ibihugu bibanyi, kuko ni ngombwa ko tuza turabonana. Twanagorobeje tuganira n'abandi bakuru b'ibihugu, turabona yuko imigenderanire imeze neza Burundi, imeze neza. Nabo bakatubaza bati mubona gute mu karere vyifashe gute, tukabwira ingene vyifashe, tugaca turabira hamwe n'amahoro n'umutekano muri ibi bihugu vya Afrika nicokora kugira ngo bigende neza. Rero kuri jewe ndavye ubwo rugendo rwagenze neza cyane, kuko abakuru b'ibihugu bari bahari karakaryo kugira ngo tuganire turabe ico twokora, baba abari kure n'abari hagufi. Bakunzi b'ikiganiro ku Kivi, ikiganiro canyu co kuri uyu mugoroba naha kirangiriye. Ni ikiganiro mutegurirwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bijejwe amakuru, mukaba mwagishikirijwe na Doriane Munezero.